Ehm, Myandagaro murantunga ndinda kwiyumvira igenekerezo rya 17 Myandagaro umwaka w'2025 aho turi isaha 3:16 mutubabarire twacerewe twarengejeko umwanya turi isaha 3:16 ku mugwa mukuru wa politike umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu ciza c'Uburundi tukaba kandi turi isaha 3:16 ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Reka rero ndamutse n'abariko baradukurikirana bari mu bihugu bitandukanye na cane cane muri diaspora burundaise abari ku mugabane wa Buraya, wa Aziya, wa Amerika, wa Oceanie turabahaye ikaze mu kiyago cacu aho hari haciye boneka mu biyago kandi murabona ko no kuri Twitter sinkiposta cane gose murabibona ni kubera ko ubu turiko turavugana turi mu bikorwa vyacu murabizi ama réseaux sociaux avuga ibintu vyinshi cane ariko turi mu bikorwa vyacu vy'iterambere aho turiko turisuganya kuduheraheza ibikorwa vya ya projet yacu projet yigeze kuvugwa ku buhinga ngurukana bumenyi aho havuzwe na vyinshi ko twariye amahera ariko nagira ndabamenyeshe yuko nico gituma nari maze imisi Twitter nabivyifuza cane nkabivuga ariko ntivyakunda ko tukora ko tugira ibiyago hano ariko twaca tuba turi kuri Instagram naho nyene kuri Instagram ndabikora rimwe mu ndwi kubera umwanya atari ikirenga nkuko twabibamenyeshe turi mu bikorwa vyo guheraheza muri ya projet yacu turiko turakora mu ntara nziza ya Gitega tukaba tuzoyugurura novuga ati icese tuzoyigurura mu ntango z'ukwicenda niho tuzotumira abanditsi n'abamenyeshamakuru kugira twerekane ico kibanza ariko lancement officiel turi kumwe n'inzego zo mu gihugu n'inzego zibijejwe cane cane mu bisata vya tourisme eka no mu bisata vy'inyubako n'abandi batandukanye tuzoca uko kwezi kw'icenda ariko ibikorwa bindi bisanzwe nk'abakora imanza mu mpera z'uku kwezi k'umunani bazoba batanguye kuza kuhakorera imanza zitandukanye eka n'ikibanza c'abana kizoba cahejeje gutegurwa eka n'ikibanza co gufunguriramwo co kuronka ikawa co kuronka icayi ciza kizoba camaze gutungana reka rero ndabaha ikaze kuri uno mugoroba narandiriye muza kugishikirizwa kino kiyago cacu c'uno musi nkuko vyama ni Neri Nat Burundi Neri Nat niwe muza kuyaga ariko iyo ngize ano ma space mbangira ama space nka Neri Nadia Hakizimana uwahoze ari umumenyeshamakuru kuko ano ma space mpora ngira murabizi yuko nta muntu tuba turiko turatukana aba ari ama space novuga ati afise ico aba ashaka gushikiriza na cane cane murabizi yuko hano mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ni igihugu twashize novuga ati Imana imbere aho twagiye turabibona na nyen'icubahiro mu 2009 nsubiye inyuma gatoya umuhisi nyen'icubahiro Pierre Nkurunziza yarashinze itegeko yuko niyo bafata abantu basangiye babana baze babahe umunyororo w'intuze baze babahe umunyororo wo guherayo ariko hari abandi batubwiye bati mu mategeko y'igihugu iyo hafashwe abantu babana basangiye ibitsina ngo ni ugufungwa imyaka 2 abona ce sont des commentaires abantu bagiye baraduha ariko tube dukorera ku vyagiye birashingwa
n'abatwara igihugu. Muribuka dernièrement le président wacu papa Burundi, Sebarundi General Major Evariste, perezida wacu mwiza dukunda cane, papa wacu yaravuze yuko umuntu wese azobana canke bakamenya ko abana n'uwo basangiye igitsina baze bafatwe batwagwe kuri stade babicishe amabuye, babatere amabuye. Izo n'ingingo zagiye kuko murabizi dusubira inyuma gatoya, muri Bibiliya haranditswe yuko Imana yarashavuye irabomora Sodomu na Gomora kubera ivyaha vyari vyabaye vyinshi, irayirandura, ihashirayo umuriro uteye ubwoba ku mvo z'uko bari bataye umurongo, baja mu vyo bashaka, baja mu busambanyi, baja habaho gusambanya abana, abagabo bagasambana n'abagabo, abagore bagasambana n'abagore, bica bituma Imana irakara. Imana imaze kurakara ica irarandura Sodomu na Gomora. Nkuko mubizi twebwe turi mu gihugu twasize Imana imbere, politike yacu ni ugusenga, nico gituma novuga ati kino kintu ni ikintu wanashima, nshimire n'abarundi nshimire n'abarundi badukurikirana baba hanze y'igihugu muri burundaise, aho bagiye baraduha amakomantere batubwira yuko burya no mu bihugu barimwo iyo babamenye nyambara abarundi, ariko bambwiye yuko si abarundi benshi cane babana n'abo boba bagendana umva ni ibihugu birimwo b'abarundi bagiye kera b'abatama bakigendera ku mico, b'abarundi baca mu kambi z'impunzi bagashika muri ivyo bihugu, bashitse muri ivyo bihugu bagaca bakaba n'abakizwa benshi, abandi n'abakigendera imico y'ikirundi y'iwacu, ntibemera, baragerageza ngo no gukingira abana babo ntibaje muri ivyo, kuko bakubwira yuko mu mashure yabo hiyo mu bihugu vyateye imbere nyene vya Buraya hehe, bavyigisha abana bakiri bato. Ntibagiye no muri Nairobi abana barabibigisha mu mashure yabo bakabasigurira ati aba bameze uku, aba bameze ushobora gusubiramwo ngaha mu rurimi rw'igifaransa, kubera ko ayo majambo ubu turi mw'isi ya none, hashobora kuba hariho umuntu ariko aratwumviriza ugaca usanga agiye kuripotinga account yacu canke araripotinze ino space, akavuga yuko harimwo ibintu vyo kuvuga ivy'ubutinganyi mu gifaransa muca muvyumva, nico gituma arya majambo abiri mu gifaransa yo ku bakobwa basangira igitsina no ku bahungu basangira igitsina n'amajambo umuntu adashobora kuvugira hano ku ma réseaux sociaux yacu, kandi abantu benshi barabizi bakunda kunkurikirana. Rero icatumye ngira ino space nuko hamaze imisi hibonekeza, dusubire inyuma gatoya, mu 2013 ntihenze, hoba harabaye kuva mu 2019 ntihenze, harabaye umukwabu wo gufata abo twita abatinganyi, abantu basangira ibitsina, baryamana basangiye ibitsina. Hama inyuma yaho kandi murabizi no ngaha mu Burundi yuko iyo bamenye yuko uri muri uwo mugwi w'abantu bagendana canke bafata influencer urwaruka kuja muri ivyo bintu, aho bahana abantu batandukanye, na cane cane abantu baba babana basangiye ivyo bitsina canke ivyo bitsina. Ivyo ni ibintu twama tubona aho ubu ngaha mu Burundi benshi babikora canke benshi babigenderamwo, barinyegeza cane, ntibaja ku mugaragaro. Ntidushobora kuvuga ko bidahari,
kubera ko nta mwongo ubura isato iba idahizwe, ariko birahari mugabo naho vyoba bihari, bihari ku bice bikeya cane kw'ijana, ntidushobora kuvyemeza ibice vyinshi, ariko mwumve yuko ni ibice bike kw'ijana, kuko n'isi, turi mw'isi ntivyobura, aho usanga hariho n'abantu usanga nyene babibayemwo, ariko hakaba vya bindi nyene vyo gutinya, hariho n'abandi bahora baca bava mu gihugu bakagenda mu bihugu biberayo, ariko ivyo vyose ni ibintu dutegerezwa kuvuga kugira urwaruka n'abana tuzovyara tumenye ukuntu tuzobakingira, tumenye n'ukuntu tubakingira, tumenye n'ukuntu twubaka kazoza, n'urwaruka rwoba ruriko rurabijamwo rumenye yuko imiryango itazigera igwemera na gato, imiryango izoruvuma, abavyeyi bazoruvuma, kandi niyo abavyeyi bamara kubavuma murumva ko hazoba ari ikibazo gikomeye cane. Turabandanya na introduction y'iki kiyago cacu. Mu misi yahera harabonetse, haraciye nk'imyaka 2 ntihenze, hoba haragiye haramamara ku buhinga ifoto y'abarundikazi, bagize ubukwe babana ari babiri, kandi n'abarundikazi, abantu mu kibano, abantu barabamenye, kandi n'ifoto zamamaye cane, aho abo barundikazi bavuzweko amajambo atandukanye menshi cane gose, eka baravumwe cane, aho wabona yuko aho wabona ko ari ikintu nyene abarundi bose batigeze bahurizako n'abandi, aho ari ikintu catumye no mu kibano caho baba abantu benshi bavuga ngo barabahariye ivomo. Bavuga ko babahariye ivomo, ndagerageje gushiramwo amafoto hano y'abo barundikazi yo ku bugeni bwabo, eka n'ayandi mafoto bifotoza bari kumwe, ariko abarundi baba muri ico gihugu babamwo baratwemereye neza, baratubwiye yuko burya ko baratwemereye yuko batigera babatumira mu mamanza, ntibigera babatumira mu mamanza, ntibigera bitaba n'ivy'iwabo, urumva babayeho uko nyene, babayeho ubwabo nyene muri ubwo buzima bwabo, nta barundi n'abarundi boba baranabahaye n'ubuzi, biravugwa yuko abo barundi bagiye barabubaka, kubera yuko babonye ko bamenje kandi bataye ibanga ryo kwitwa abarundikazi. Ivyo bintu rero turashobora kubitahura, aha ndazi hariho abantu benshi bafise ama experience atandukanye, aha turaza gutanga ijambo, turaza kuduza abantu batandukanye, abaza kuba bakeneye kugira ico bashikirije, nabo nyene barahawe ikaze, turaza kubaha umurongo tubaduze kugira tuyage, dushire hamwe ivyiyumviro, duhanurane kugira kino kintu ino mpwemu mbi igume iyiri, aho babikora babikorereho mugabo ntibabizane ngaha mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Aho kandi bivugwa yuko bano barundikazi bariko barategura gutaha mu gihugu c'Uburundi. Rero urumva ko ubwa mbere bagize ubukwe buramamara, barabamenya ku ma réseaux sociaux, barandagara isi yose ko ari abarundikazi bataye ibanga bagize ubukwe. Ivyo bintu vyaravuzwe gose. Ubu rero biravugwa yuko hoba hariho umwe muri bo canke bose bifuza gutahuka mu Burundi vuba, bariko barashaka gutahuka mu Burundi vuba. Ariko ikibazo tuca twibaza, eske hamwe botaha mu gihugu cacu ciza c'Uburundi,
nta mibereho mibi bashobora gushiramwo urundi rwaruka nko mu kibano? Eske nyamba bageze aho bagira ubukwe bakemeranya imbere y'amategeko kandi bakabana, umwe akiyita ngo ni umugore, umwe bamba akiyita ni umugabo muri abo babiri, jewe nca mbaza ati none vy'ukuri izokwihanganira yuko haboneka abantu bamamaye kandi abantu bose banenze urutoke ko baza mu Burundi bakidegemvya bakagenda bakagendera muri sosiyete bazoba barimwo, canke bazoba bazanywe n'amahoro, canke bazoba bazanywe no gukereya novuga ati amakuru yabo, on sait jamais ibizoba bibazanye kuko umuntu ashobora kuzanwa na tubiri, ntituzi ikintu kizoba kibazanye mu Burundi kugira bagaruke mu Burundi kandi bazi neza ko bamenje. Nyamba vy'ukuri boba ari boba bafise ama passeport résident yayo muri ico gihugu c'Ubunyamerika, eske leta ntifise ububasha bwo gufunga Umurundi? Ok sawa, ico tuzi nuko mu busho butandukanye harabaho abahindi bafungwa bagirijwe ivyaha, harabaho abashinwa bafungwa bagirijwe ivyaha, harabaho abantu batandukanye bafise ubwoko butandukanye bava mu bihugu bitandukanye, murantunga turihenze si ubwoko, bava mu bihugu bitandukanye baza mu Burundi bagafata abana ku nguvu bagafungwa bagahanwa bataravye ngo jewe ngo mva muri iki gihugu ngo ndagira ibi ngo sishobora guhanwa. Twifuza yuko turonkerako umuco muri kino kiyago cacu kandi tunatangirize hakiri kare, twebwe bino bintu ntidushobora kwemera yuko bano bantu bataye bata ibanga ry'abarundikazi baramamaza Uburundi ko nabwo nyene bwagiye ku murongo wo kwemera abatinganyi, aba bana bahujije ibitsina, n'ivyo vyose turashaka ko biza kuva hano, aho tuza kuva ngaha dutoreye inyishu y'ikibazo c'abantu babana bahujije ibitsina. Ariko ngarutse gatoya, hari ikintu gitangaje cane kumva ko umugore ashobora kuba yarafise abana akabata kugira agende kubana n'uwundi mukobwa, murumva yuko bino bintu n'ibintu urumva n'abantu bakwiye delivrance, n'abantu bakwiye coaching mu mutwe kuko aba ari mwemu mbi cane gose iba yafashe abo bantu. Hama ikindi kintu naco ndiko ntaratahura kugeza kw'isaha muraza kuntahuza, kumva ko umwana w'umukobwa, umwana w'umwigeme, umwana w'umurundikazi ashobora kwaduka akavuga ngo jewe ndi umugabo, urya ngo ni umugore wanje, akemeza neza yuko niyo bariko bararangura amabanga mpuzabitsina avuga yuko nyene amusatisfeza ku buriri. Ivyo bintu jewe n'ubu sindatahura mbe novuga gute, sindatahura ico kintu, ndashaka kumenya vy'ukuri ukuntu abo bantu bashika kumva ko mu mutwe yamaze kwishiramwo ko hari umugabo mu rugo, kandi tukaba tuzi yuko umugabo n'Imana yamuremye imushira ngaho, imuha igitsina gabo, imuha ubwanwa, imuha ubugabo, yamuhaye ubugabo, imuha kuganza, imuha kuba umutwe w'umuryango, imuha kuzoshinga urugo akagenda gusaba akavyara hungu na kobwa. Gute umugore w'umurundikazi ata ibanga akemeza neza abo bantu yuko ari umugabo? Ca nsubira kandi nkabaza ikibazo, abo bagabo canke abo bahungu bicarana n'abo bakobwa baba bameze gutyo, baba bafise mind yuko ari abagabo, mwiyumva gute? Ni mwebwe mubaha, ni mwebwe mwapulodisa, ni mwebwe mubaha novuga ati ukwishira n'ukwibona, ni mwebwe mubaha kubona ko ari abagabo?
eske ntaja mu mihango nk'abakenyezi bandi? Peut-être ngira iyo babigiyemwo ivyo bintu imihango ica iba bloquée. Mugabo je crois pas au miracle parce que Imana ifise imyaka umukenyezi agirirako ahagarika kuja mu mihango. Ikindi naco, iyo agiye kuri petit berger bigenda gute ko ari umukobwa, ko ari umukenyezi? Arasutama nkuko twe twicisha bugufi tukagira petit berger dusutamye? Canke ahagarara nk'abagabo? Ivyo vyose n'ibintu jewe nicaye ndiyumvira ariko ibibazo ndabibura. Kuko sindiko ndatahura iyo monde, sindiko ndatahura izo mentalite, sindiko ndatahura ubwo buntu. Sinshobora kurangira jewe kuko ngaha turi abantu baba ijana turi kuri kino kiyago, sinshobora gutwara umwanya munini, novuga ati introduction ngize irabaye, ariko reka dutahuzanye kandi n'ababa bazi amategeko batubwire amategeko ajanye n'ivyo vy'abantu babana basangiye ibitsina mu gihe leta yabamenye, ico inzego zacu zibivugako, ico inzego zacu ariko aha turiko tugira kino kiyago nuko tuzi yuko itegeko ryasohowe ryavuzwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi yuko niyo abantu babiri babana basangiye ibitsina bazoshigwa ku mugaragaro, bagaterwa amabuye, bagahanwa neza vy'akarorero imbere y'abandi bantu babona. Ico nico kintu nzi, niryo tegeko nzi papa wacu, umuvyeyi wacu, Sebarundi yavuze. Kandi yarakivuze, ndibuka ko vyarazanye polemique mu babanyi ngaho hiyo, aho bagiye baramukritika baravuga ibintu vyinshi cane, ariko murabizi yuko twebwe dushobora kubaho turaba abandi canke turaba ivyo bashobora kuba bavuze ku gihugu c'iwacu, ku nzego z'iwacu tunasonga mbere. Reka rero hariho uwaduhaye demande ndabibutse yuko mu bantu tuza kuvugana ngaha uje contre topic y'iwacu duca tugukorora. Kuko murabizi yuko ngaha mu Burundi iwacu ni ibintu twe tutemera, ni ibintu igihugu cacu kitemera, ni ibintu n'abarundi baba hanze batemera, urumva twebwe ntitwoca tuza ngaha ngo tubishigikire, ahubwo tuje ngaha gusaba leta ikomeze cane gushinga amategeko yo guhana abantu nk'abo kugira n'ejo urwaruka rwacu ntiruze rugwe canke rukwegegwe mu bintu rutazi, kuko ngaha hariho abavyaye abana babo, hariho abazovyara, hariho ngo natwe tuzogira imiryango, tuzokenera kwedika abana tuzovyara, tuzokenera gushinga novuga ati generation yindi izoba iri inyuma yacu kugira ize isigarane igihugu ciza, ize iramutswe igihugu ciza, ari nayo mpamvu muri wa mugambi w'igihugu w'imbonakazoza igihugu cacu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, turifuza yuko hariho ibintu bimwe bimwe urwaruka rwacu dukwiye kubwira kugira ntiruze rujanwe navyo, rugwe mu mayerere atandukanye, na cane cane mu bintu tuzi yuko ata mugisha, ari umuvumo, kandi n'imiryango n'abavyeyi bose batuvumira. Rero uwari yadusavye ijambo nibaza yuko ari connection imugoye, ntiyashoboye kuduga, ni connection imugoye ntiyashoboye kuduga, ndaza kugerageza
mpava mu mwanya nza gupartaja kandi um, ijambo umuvugabutumwa Chris Ngendakumana yavuze yuko ariko arasigura ivyerekeye abantu babana bahujije ibitsina, aravuga yuko ari umuvumo kuva kera isi yaremwa n'ikintu Imana yagiye iragirante, yagiye irarandura abantu baba muri ubwo buzima. Twibukanye ko gushika no kw'iyi saha mu bihugu vy'Abarabu nta butinganyi buriyo mu bihugu vy'Abarabu, dufate izi za Iran, dufate izi za muri Asie cane cane, dufate Iran, dufate Arabie Saoudite, dufate Oman, dufate za Qatar, even no muri Dubai, même si ari igihugu kiboneka ko umenga kiri hejuru kirateye imbere, ariko baracafise ka kantu k'imico kabo k'Abarabu. Tugendera ibihugu vyinshi za Iraq, hiyo muri za Israel, za Syria, zande, ni ibihugu novuga yuko bikigendera imico yo muri Bibiliya na cane cane mw'isezerano rya kera, aho ivyo bihugu babafashe canke bakabona ufise comportement fata nk'umuntu utariwe, wari umukobwa ukifata nk'umuhungu, wari umukobwa ukifata nk'umuhungu, wari umuhungu ukifata nk'umukobwa, ni ibintu baca barakwica. Harya hoho bafise amategeko akomeye cane mu bihugu vy'Abarabu, aho bakwica barakurabira kabisa kandi neza cane. Nico gituma twese turazi yuko n'ibintu vyama biba kandi n'ibintu bizwi cane, n'ibintu abantu benshi bazi yuko n'abantu baba muri ivyo bihugu, si ivyo bihugu gusa, no muri Afrika, muri ibi bihugu nk'iza Egiputa, za Maroc, za Algerie, za Tunisie, ivyo bintu ntibibaho. Ivyo bintu ntibibaho, nibo bantu bari strict ku kintu nk'ico, ku buryo wanashima banagufashe bagirante, baca bakwica ku mugaragaro. Nico gituma rero nyamba koko ubusirimu canke nyamba koko gutera imbere ari ukwemera aba bana basangiye ibitsina, jewe nibaza yuko no muri za Iran, muri za Qatar, muri za Dubai, muri za Arabie Saoudite, ni ibihugu bitunze cane kw'isi, ni ibihugu bifise amafaranga, ni ibihugu bifise bifise ibintu vyinshi vyo gucuruza, vyo kugira iki, binjiza amahera menshi kw'isi. Nibaza yuko barya nabone yaba vy'ukuri novuga ati ariyo politike ihari mu bindi bihugu ko ari gutera imbere, boba babirekura, ariko ntibashobora kubirekura kubera yuko barazi yuko kuva kera Imana yamye ivyanka, nico gituma baca bica abantu babigira, ari nayo mpamvu mubona ko muri biriya bihugu ibintu nk'ivyo ntibishoboka. Nico gituma rero dukwiye natwe kugira ico tumenya ku mico yacu n'akaranga kacu, ku bafise abana bakiri bato baze bararaba abana babo, haraba bononekara hakiri kare, kuko bino bintu mu gihe bitahagurukiwe cane kuri no murindi turiko w'ama réseaux sociaux, ni hahandi usanga abahungu babigenderamwo, baca batangura kuviola abana bakiri batoya, bagaca batangura kuviza les enfants de 7 ans à 10 ans, bakabaviola, meme n'umwana wa 18 baramuviola, umwana wa 16 ans, wa 14 ans, wa 13 ans, kuva kuri 7 ans kuduga baraviola abana b'abahungu. Nico gituma dukwiye kubivuga bino bintu, kubera ejo uzosanga bagiye kuviola umwana w'umuhungu, ugasanga umwana abaye ari traumatisé, utazi ikibazo gihari,
umwana agiye muri ivyo bintu utabizi ingorane. Nico gituma twifuza yuko bino bintu tubiyagako, kandi namwe mufise ingo, mufise abo muvukana, mufise abavyeyi, mufise iki, mugerageze kubiyaga, mugerageze kwerekana yuko bino bintu bikwiye guhaguruka, abantu bakwiye guhaguruka bakabigwanya. So nibaza yuko ku bantu bifuza kuvuga, abo turiko turaduzanya ibiriko birakunda, sinzi ko ari connection yanyu, nibaza yuko abantu bifuza kugira ico bashikirije barashobora kudugira request, bakaturungikira request kugira twumve nabone amavi yabo atandukanye, kuko ndi jenyene sinoguma ndiko ndaremesha kino kiyago ndi jenyene, nakizanye hano kugira tuyage, ariko ikibazo dufise abarundi turatinya, umurundi ntashaka kumva ni baniryo, barundi bamwe bamwe ni baniryo. Aha ndiko ndagira kino kiganiro, je sais qu'il y a des critiques dans quelques groupes y'abo bantu, je sais qu'il y a des critiques, akanako kariko kavuga iki, akanako sinzi ico kishimiriza, akanako bla 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 bla. Ndazi ko hari abantu badashobora kunkunda kubera kino kiganiro navuze. Urya nawe avuga nkande, urya nawe ntashobora kutubuza gutaha mu gihugu, urya n'igihugu c'iwacu na. Igihugu c'iwacu yes, twese. Nico gituma twese rero dufise ijambo ryo kuvuga, tukavuga tuti tukabera amaso. Tukabera amaso inzego, tukabera amaso igihugu, tukabera amaso novuga ati abadukurira. Tukavuga tuti hari ibintu bitariko biragenda neza, hari ikintu cadutse mu rwaruka, hari ikintu cadutse mu bantu, hari ikintu cadutse muri societe, hari ikintu cadutse aho tuba, kugira leta idufashe, dufashanye, dutegure kazoza keza k'igihugu cacu muri ya mbona kazoza. Dutegure urwaruka ruri muri ivyo bibazo, ruri muri iyo monde, ko hariho monde y'ama esprit satanique, iyo uyigiyemwo utashobora nawe no kwitahura. So nico rero nashaka ko tuza kuyagako, ababona ko bashobora kuronka gukenera ko bashaka kugira ico bavuze baragira request, and then turaza kubaduza kugira twumve amavi y'abantu batandukanye, kugira twumve ko twoshobora twoshobora kugerageza kugira kino kintu turabe yuko coshobora coshobora kwirindwa cane, na cane cane mu rwaruka rwacu, mu gutegura kazoza kacu keza k'Uburundi. Nuko rero turi 3:49, tukaba twatanguye ikiganiro cacu 3:16, tukaba tumaze umwanya utari muke, iminota 34 turiko turakora kino kiyago cacu. Reka rero turindire abaza gusaba ijambo kugira tubahe ijambo kugira tubandanye turiko turaganira. Hariho video navuze yuko mpava posta, reka poste iyo video ni video yakanguka yo ku musi wa kane ntihenze, ku musi wa gatanu ntihenze, aho bariko barigisha kuvyerekeye ubutinganyi bahuza ibitsina. Niyi